Kaze muri iyi nkuru ijanye na kino kiganiro. Kuva kera mu migenzo n'indimi z'abantu batandukanye hariho ibintu tubona byamyeho kandi biboneka ko ari ivy'ukuri kudahinduka. Izuba rizokwama riserukira mu ruhande rwo mu buseruko kandi bugorovye rirengere mu ruhande rwo mu burengero. Umuntu nawe aravuka akaba ikiringo gito ku isi hanyuma agapfa. Ivyo byose ni ukuri twese twemera tutaravye abo turi bo canke aho tuba. Hari ikindi kintu twese duhurirako naho bitaboneka hose 100% kwa rukuri. Mu migenzo n'indimi by'abantu batandukanye hari ukuntu abantu bose bafise uko batahura Imana. Kuva na kera narindi hamyeho ikintu gisunikira abantu gusenga Imana. Ariko none Imana ninde? Mu by'ukuri ico tuzi ku Mana niki? Bamwe bazi yuko Imana iraka, ikihora, ikihutira guhana abantu iyo banyereye. Abandi nabo bayizi nk'ikintu cakure cane, ubushobozi butazwi bugoye kumenya. Ariko none byogenda gute hamwe Imana igombye ko tuyimenya? Ico yogomba ko tuyimenya ko ni iki? Asangwa uri mu bibaza ivyo bibazo, ndagufitiye inkuru nziza. Imana niko biri iragomba ko tuyimenya. Kaze twumviye inkuru ivuga ngo ishusho y'Imana dufatiye ku bantu n'ibintu tubona mu ijambo ry'Imana. Imyaka 3 namaranye imyaka 3 n'aba bagabo, ibihe by'ici 3, ibihe by'urushana 3 n'ingendo 3 tuje Yerusalemu guhimbaza Pasika urushana ruheze. Muri iyo myaka 3 twaragendanye amasaha menshi hafi mu mabarabara yose yo hagati mu gihugu. Twarasangiye imitsima myiza mu bihe byo gufungura, kandi ni ceshi twamaranye amajoro duteramye dutwenga injuro nyinshi ntoharura, mbere tuganira ibintu byose. Yatubereye imyaka 3 myiza cyane bitangaje. Namwe murashobora kuvyiyumvira. Aba bagabo 12 bava ahantu hatandukanye baguma bafise inkuru nyinshi zitandukanye. Baravuga inkuru z'uburovyi, inkuru z'uruhigi, iz'intambara, iz'imitongano yo mu miryango. Baratebura bakanezerwa, ahandi hakaba kubabara, guhanahana ivyiyumviro ku bya politike, ivy'idini, ivy'akahise, ivyizigiro vya kazoza. Ariko ivyakunda kundyohera iminsi yose ku mugoroba n'igihe akariro gatanguye kuzima, amajwi agatangura kugabanuka, umwe wese atanguye kwayura no gutekereza, ukumva umwe azana ikibazo. Yesu, ntushobora kubaza ikibazo? Ntangorane Filipo, baza. Umaze igihe utubwira ivy'Imana, ni nk'uko wamenga urayizi mu buryo budasanzwe. 아유 오랜만입니다. 그동안 잘 지내셨습니까? 목사님이 안 보이시네요. Yego nivyo ndayizi. Yego, Yesu. Kandi aho twagiye tuja hose, wagiye ubwira abantu yuko ubwami bw'Imana buri hafi. Nivyo niko nabivuze. None ubwo bwami bwayo buzoba bumeze gute? Hanyuma ikindi naco, iyo Mana yo imeze ite? None biri kwiratwumva. None mu bwami bwayo wewe uzokwicara ku ntebe y'ubwami canke azoba ari uwundi muntu? Indira gato, yenda bukebu. Bazi ikibazo kimwe niho muronke. Ubu rero ku by'ubwami bwo mwijuru, muri buki inkuru ya mbere nabwiye ishengero rinini ry'abantu. Ya nkuru y'ugwamfu? Oya, ijya siyo nkuru ya mbere. Agomba kuvuga wa mugani w'umubivyi. Nuwo nyene.
예, 안녕하세요. 아유, 오랜만입니다. urya mugani uvugwa mwiki? umubivyi yasohoye imbuto akibiba zimwe zigwa iruhande y'inzira inyoni ziraza zirazinobagura. Neza cyane. Hari ibindi? izindi zigwa ku rutare ahatari ivu ryinshi zica zimera vuba kuko atavu ryinshi ririho. Izuba rirashe ziraraba kuko atamizi zifise ziruma. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa arakura arazinyoha. Izindi zigwa mu ivu ryiza zihunda impeke, zimwe 100, izindi 50, izindi 30. Neza cyane. None muri urya mugani mwahigishirijwe iki? Igihe twakubaza ico bivuga wavuze uti wumva wese ijambo ry'ubwami ntarimenye wamubaraza agasahura ikibibwe mu mutima wiwe. Uwo niwe yabibwe iruhande y'inzira. Uwabibwe ku rutare niwe yumva ijambo agaca ryakirana umunezero ariko atagira imizi muri we. Ahagarara umwanya muto iyo yadutsweko n'amarushwa n'akadendereza z'iryo jambo bica bimusitaza. Hanyuma imbuto zaguye mu mahwa nazo? Uwabibwe mu mahwa niwe yumva ijambo ryawe ariko umwitwarariko w'ivy'isi n'uruhendo rw'ubutunzi bikanyoha iryo jambo akaba ikirumbirane. Uwabibwe mu ivu ryiza niwe yumva iryo jambo akaritahura. Uwo niwe rero yama imbuto umwe akagira 100, uwundi 50, uwundi 30. Kuri mwese ni vyiza. Ubu rero munatahura uwo mugani? 예, 안녕하세요. 아유, 오랜만입니다. Iyi mbuto zabibwe ni? Nubutumwa? Yego. Ariko ubutumwa nyabaki? Kubera iki? Ubutumwa bwawe. Ndibaza buryo buvuga yuko ubwame bw'ijuru buri hafi. Ariko none ga Yesu, kubera iki urya mu bivyi atiyubara? Kubera iki aza gusesagura imbuto azisuka ahantu zitazokura? Neza cyane Fili. Ico ni kibazo ciza cyane cyo kubaza. Kuko muri ico turabona iby'ubwami n'ivyerekeye Imana. Nivyo? Ego. Turahikishiriza yuko mu bwami bushasha tuzoba dukeneye abarimyi beza. Imana igomba abantu bameze gute mu bwami bwayo none? Ugomba kuvuga iki? Yo bigomba abantu beza gusa. Abazi guca amahera menshi. Abantu batigera bagira amakosa. Nizeye yuko ivyo atari vyigomba. Iyaba vyaruko twese twoba hanze. Ego Fili, mwese mwoba inyuma. Ariko Imana murabona ni Imana y'urukundo yuzuye imbabazi n'impuhwe. Igomba yuko ubwami bwayo bwo kuzura kandi igomba yuko abumva bose boronka ubutumire bakabunezererwa maze bakinjira. Nico gituma yamije imbuto ku nzira no mu mahwa kugira ngo kuko hama hariho akaryo kuko imbuto zoronka ivu ryiza zigaheza zigakura. Hariho impyisi iriko irakebeba hano muri iyi micungararo kuri uyu mugoroba. Kugira ngo vyoba vyiza yuko twokomeza gucana umuriro. Iyo mpyisi ntibabaye kurya abantu mw'abagabo. Iriko irakebeba irondera intama yazimiye. Ivyo binyibukije uwundi mugani. Umugani w'intama yazimiye? Eka n'uwo mugani jewe warangoye gutahura. Kubera iki umwungere yoreka intama 99 zose akaja kurondera imwe gusa yazimiye? Wiyumvira ko ari kubera iki ga Filipo? Sindabizi, numva kuri jewe ivyo umenga sivyo. Mbwira. Vyogendera gute zijya ntama 99 hamwe yogumana nazo ntarondera ijya yazimiye? Zoguma ngaha tankomanzi? Ariko none iyo ntama yatakaye nayo vyoyigendera gute? Nta nkeke iyo mpyisi yo havi yijya. Kuko umwungere atoshobora gukingira za ntama 99 mu mwanya ari kurondera yazimiye. Sivyo none? Nivyo. Iyumvira ubu naho vyogenda gute hamwe umwungere yoba ashobora kubikorera carimwe? Ashobora kugumana na zimwe 99 akongera akaja kurondera yatakaye. 예, 안녕하세요. 아유, 오랜만입니다. Ariko ivyo vyoshoboka gute? Umuntu yoshobora gute kuba ahantu habiri mu mwanya umwe? Rero Toma, kubera uwo turiko turavuga atari umuntu,
uwo mwungere tuvuga ni Imana. Imana nayo irashoboye kuba ngaha ikaba n'ahandi mu mwanya umwe. Niko biri, Imana iri hose ntishingirwa karimbi nk'abantu, irashobora gukorera abantu mu ruhande rumwe rw'isi ikongera ikabiri kirarondera bazimiye mu rundi ruhande. ariko None kubera iki Imana iri hose? Urabona iki ibyo bivuga kuri ya ntama yatakaye? Imana iri hariya naho nyene. Ego, Imana irazi aho ya ntama yatakaye iri, kuko iri hose kandi ikabizi byose. Irazi vyose. Ego cyane izi byose, nta na kimwe kibaho Imana itazi. none irazi ico twese turiko turakora ubu rero. Oh, Toma, irazi n'ibyo umwe wese ariko ariyumvira ubunyene. ariko Nta na kimwe wokora ngo Imana ntikibone, kandi nta hantu na hamwe woja ngo usange Imana atari hiri. Ubu naho tugaruke ku mugani wacu. None bivuga iki kuri rya ntama yatakaye kumva Imana izi byose kandi iri hose? Jewe niyumvira yuko irya ntama itari yatakaye vy'ukuri, sivyo none? Nibyo Firi, mu by'ukuri ntiyari yatakaye, kiretse ko yari yagiye kuyerera ikava aho umwungere ari, umwe nyene ayikunda kandi akayitwararika. Nico gituma umwungere yasize izindi 99 n'umwungere yitwararika zose, harimo nimwe yaja kuyerera kure. Urakoze kumviriza iyi nkuru. Uyu munsi tukaba turabira hamwe inkuru yitwa ishusho y'Imana, inkuru ifatiye ku bintu n'abantu tubona mu ijambo ry'Imana. Ubuheruka twarumvise inkuru y'ingene abigishwa bari bakoraniye hamwe na Yesu, bateramiye ku gicaniro c'umuriro, biriwe baragendana. Bari baruhutse maze batangura kubaza ibibazo vyerekeye Imana n'ubwami bwayo buzoza. Kandi biboneka ko Yesu yanezerwa bidasanzwe mu kwishura ibibazo vyerekeye ivyo. Kaze rero tubandanye kumva iyo nkuru. Ego, ni kenshi twamara umwanya muri ibyo biyago, mugabo si mwijoro gusa bakunda kubaza ibyo bibazo. Hari aho twaba turiko turagenda mu nzira tuganira ibindi, ukumva babajije ivyerekeye Imana n'ubwami bwayo. 아유 오랜만에 그동안 잘 지내셨습니다. 목사님이 안 보이시네. Nk'akarorero, ndibuka turiko turaja mu buraruko turi mu nzira tugiye Yeriko. Petero na Yohana bari imbere mu guharira kuzoba mukuru mu bwami bwo mwijuru. Ico kiri mu bintu bakunda guharirako. Petero ahanini yarakunda kwivugira cyane. Toma, erega hajya sibyo yagombye kuvuga, kandi nawe urabizi. Pete, nivyo yagombye kuvuga nyene. Yavuze yuko azokubaka ubwami bwiwe kuri urwo rutare, iryo buye ari ryo yise Petra, nukuvuga ngo kuri twebwe twese. Toma. Urutare yavuze n'ubwo yise Petros, kandi insiguro yavyo urumva ko ari izina ryanje. Yavuze ati, kuri urwo rutare niho nzokubaka ubwami bwanje, nukuvuga kuri jewe. Pete, ico novuga nuko nanje nemeranya na Toma kuri ivyo avuze. Mu bintu Yesu yagomba gusigira abigishwa biwe imbere y'uko apfa, gutahura Imana iyo ariyo n'ingene bakunda caza imbere y'ibindi. Iyumvire namwe, Yesu yigishirije abigishwa biwe mu migani irenga 10 yerekeye Imana n'ubwami bwayo. Ivyo byose bifataniriza hamwe mu kwerekana ishusho ihambaye y'Imana mushobora vyose, izi byose kandi iri hose, Imana Data w'imbabazi n'urukundo. Hanyuma hari Yesu wenyene, umwana w'umuntu, umuco w'isi, ari wavugwa mu ijambo ry'Imana nk'ishusho y'Imana itaboneka, nkuko tubisoma mu Bikorosayi igice ca mbere ku murongo wa 15 no mu Baheburayo igice ca mbere ku murongo wa 3. Asanga ugomba kumenya uko Imana imeze, ukeneye kuraba Yesu. Ariko kandi Yesu n'umukiza wacu, n'umwagazi w'intama w'Imana,
yatanzwe ko ikimazi c'ivyaha vyacu. Uko Imana idukunda wewe nanje urukundo rudashira. Ariko ibyaha vyacu byadutandukanije n'Imana. Imana yera kandi igororoka yaciye inzira kugira ngo ibyaha vyacu biharirwe. Iyo nzira ni muri Yesu Kristo, ijambo rizima ry'Imana, kandi akaba umwagazi watangiwe ko ikimazi. Yesu yapfuye azira ibyaha vyacu. Yarazutse mu bapfuye, ubu ni muzima. Afise ububasha bwo kuza mu bugingo bwacu akaduharira ibyaha, akaduha agakiza katazoshira. Guharirwa ibyaha no kuronka ubugingo budashira ni ingabire itangwa n'Imana ku buntu. Nta gikorwa dusabwa gukora kugira ngo tubihabwe, oya namba tubironka ku buntu. Ico dusabwa ni kimwe gusa, no kwitandukanya n'ivyaha vyacu, tukizera Yesu tukamwakira nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Nagomba ndangize nsenga isengesho rigufi rivuye ku mutima. Wumvirize hanyuma ninaheza nce ndagusaba wifatanye nanje mu gusenga iryo sengesho nyene. Data uhoraho, ndazi ko ndi umunyabyaha. Ndizera ko Yesu yapfuye azira ibyaha byanje. Ndizera ko yazutse mu bapfuye, uyu munsi akaba ari muzima. Nditandukanije n'ibyaha byanje. Nizeye Yesu wenyene umwami n'umukiza wanje. Ndamwakiriye mu bugingo bwanje nk'umwami n'umukiza wanje. Kuva uyu munsi ndagomba gukurikira Yesu. Urakoze mwami Yesu kunkunda kandi ko wemeye kuza mu bugingo bwanje. Amen. Nagomba rero nongere nsengera isengesho, nawe wumvirize uzurarisubiramwo. Nawe iri sengesho urigira iryawe, urisenge wumva ko rivuye ku mutima. Data uhoraho, ndazi ko ndi umunyabyaha. Ndizera ko Yesu yapfuye azira ibyaha byanje. Ndizera ko yazutse mu bapfuye, uyu munsi akaba ari muzima. Nditandukanije n'ibyaha byanje. Nizeye Yesu wenyene umwami n'umukiza wanje. Ndamwakiriye mu bugingo bwanje nk'umwami n'umukiza wanje. Kuva uyu munsi ndagomba gukurikira Yesu. Urakoze mwami Yesu kunkunda kandi ko wemeye kuza mu bugingo bwanje. Amen. Kaze mu muryango w'abana b'Imana. Iyo twizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, tukiyemeza kumukurikira, duhabwa imbabazi ku byaha byacu n'ubugingo butazoshira. MW'ISI acaza akaba muri twebwe kugira ngo adufashe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mpwemu yera adufasha mu ntege nke zacu. Imana igomba ko dukura kandi tugakomera mu kwizera kwacu. Dukura mu kwizera mu gusoma ijambo ry'Imana ku munsi ku munsi. Ijambo ry'Imana niryo riturangira ukuntu dukwiye kubaho. Ikindi kidukuza ni ugusenga ku munsi ku munsi. Dukwiye gushima Imana kubw'urukundo rwayo n'ubugwaneza bwayo, kandi tukayishimira imigisha iduha. Dutegerezwa kandi kuyisabira imbabazi ku byaha byacu. Tuyisabe iturongore ku munsi kuko ntibyama byoroshe gukurikira Kristo. Akenshi abizera Kristo barabizira bagahohoterwa. Ntitugatangare kubona abandi batugirira nabi baduhama kuko twizera Kristo. Yesu yavuze ati, namba barampamye namwe bazobahama. Ariko ivyo byose bazobibagirira babahora izina ryanje kuko batazi uwantumye. Yesu yongera aravuga ati, namwe muzoba muhiriwe aho bazobatuka bakabahama, bakabarementaniriza ibibi byose babampoye. Munezerwe muhimbarwe ko impera zanyu ari nyinshi mw'ijuru, kuko ariko bahama bavugishwa n'Imana ba mbere. Dukwiye kurangwa n'urukundo n'imbabazi naho hoba imbere y'abaduhama. Yesu yavuze ati, mukunda abansi banyu, musengera ababahama. Yesu mu gupfa kwiwe ku musaraba yasengeye abariko baramwica ati, Data nubaharire ko batazi ico bakora. Iyo turi mu mageragezwa ntituba turi twenyene. Imana irazi ibyo ducamwo byose kandi biri kumwe natwe. Imana iravuga iti, ntaho nzoguhemukira, ntaho nzoguta. Kubera ko Imana iri muri twebwe, turashobora kuvuga nk'uko byanditse muri Bibiliya ngo, Uhoraho ni umutabazi wanje, sinzotinya. None umuntu yoshobora kungira iki? Imana iguhezagire cane mu kubaho kwawe, ugendana nayo ku munsi ku munsi.